nuko ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Ndashima Imana ko tukiri bazima kandi tukishima. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimira namwe bwe mubandanya mukurikirana ibiganiro bica hano. Ndashima ku byo mumaze gukora byose, muraraba video mukayiheza, mugakora partage, mugakora abonema. Imana ibaho umugisha cyane. Kuri bashasha turi hano ku Mibereho TV aho twiga utuntu n'utundi dushobora kudufasha mu buzima bwa misi yose tubayemwo. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe ibintu bitatu. Tugiye kwigira hamwe ibintu bitatu umuntu ashobora gukora kugira ngo bikongerereze ko amafaranga kuyo uronka. Kenshi na kenshi hari igihe usanga amafaranga uronka, urakora akazi ugasanga ayo uronka ntashobora guheza ukwezi, ugasanga wirirwa mu madeni, ugasanga ni ngorane gusa. Ikindi naco hari igihe usanga uri umushomeri atakazi uraronka. Hari ibintu bitatu ushobora kugerageza, tugiye kwigira hamwe uwo ushobora kugerageza kugira ngo bigire ico byungura mu buzima bwawe, bigire ico byungura ku gafaranga uronka kugira ngo ubuzima bandanye bugenda neza. Tugiye kwiga business atatu ushobora kugerageza, ntatwara umutahe munini, na business ashobora gutwara umutahe mutoyi. Tugiye kuvyigira hamwe kugira ngo turabe ko hari ico bishobora kugufasha. Nimba ubona wo bigerageza urashobora kubigerageza, ariko ni ibintu bitatu tugiye kwiga. Muri partie ya kabiri naho tuzokwiga ibindi bintu bitatu. Nico gituma ndabasaba kugira ngo mubandanye mukurikirana Imibereho TV, kuko hari igihe usanga hari ikintu ishobora kukungura ko mu buzima bwa misi yose tubayemo. Nuko kuri bashasha ndasavye kugira ngo ufyonde aho hepfo handitse ijambo s'abonner. Urabona n'agakengeri kari hirya nako ugafyonde ko kazogufasha kubona amavideo dusohora hano ku Mibereho TV. Uzoca ubona notification igihe cyose tuzoba dusohoye video kuri telefone yawe. Ubuzima buzoca bubandanya bworoha cyane kuko ntuzorinda kugenda muri YouTube urondera Imibereho TV. Ubwo nyene uzoca ubona notification ikwereka ko hari iyindi video isohotse. Nuko ndabahaye ikaze. Ikintu cya mbere wogerageza ni secretariat. Mu bisanzwe ni ibintu bijyanye na photocopy, ibintu bijyanye na printing, imprimer, ibintu bijyanye gusikana, ibintu bashobora kwiga no gukora business card cyangwa invitation, mariage. Mu bisanzwe secretariat yangloba ibintu byinshi. Rero iyo ufise akamashini, laptop, ukaba ufise na imprimante, urashobora kurondera ahantu nko muri quartier, ahantu hatazinze cyane, ukabishirayo hama ugatangura gukora, ukerekana, ukabwira abantu ko ufise iyo service yo gufoto. Ibyo byose duhejeje kuvuga. Nuko mu bisanzwe iyo ufise akandi kazi ushobora kwangaja uwundi muntu, kuko mu bisanzwe akazi murazi ko kabuze. Hariho abantu bicaye muhira atakazi bafise. Urashobora kwangaja umuntu yize azi kwandikisha imashini, ukabimwigisha. Atabizi ushobora kubimwigisha kuko ni ibintu byoroshe cyane, ni ibintu vraiment byoroshe cyane. Urashobora gushirayo umuntu. Nimba nawe atakazi ufise urashobora kubyikorera kuko mu bisanzwe business ariwe uyirimwo, naho iraryoha cyane gusumbya aho ushiramo uwundi muntu. Mugabo uri busy urashobora kuronka umuntu wizeye ukamushiramwo kugira ngo ku kwezi usange hari ikindi kintu ciyongereye ko mu mahera wahora ukoresha. Ugasanga hariho na saving, uratanguye no kubika amahera amwamwe. Nuko ico ni ikintu ca mbere ushobora kugerageza. Ni ikintu kidatwara amafaranga menshi, ni ikintu coroshe cyane gukora, ni ibintu bironderwa n'abantu benshi. Amafotokopi yaronderwa n'abantu benshi. Ibintu iyo uronse ikiraka c'umuntu afise mariage ukamukorera invitation, aho naho agafaranga karinjira. Iyo uronse umuntu nka entreprise iguhati dukorera business card, ivyo navyo ni secretariat irimo ibintu byinshi cyane. Rero ico ni ikintu ca mbere ushobora kugera.
ikintu cya kabiri ushobora kugerageza ni ikintu twita mobile money. Umusanzu muri kino gihe ibintu byarahindutse, sico kimwe na kera iyo agafaranga ugafise warinda kwiruka ukagatwarira umuntu nyeneko, ariko ubu biroroshe cyane, amafaranga araca ku matelefone zacu ngendanwa. Abantu benshi barazi ko iyo systeme ikora kandi barayizeye, nico gituma nawe ukwiye kuinvestisa muri mobile money, kuko ni ikintu gikenewe n'abantu benshi. Umuntu wese arakeneye iyo service. Rero ushaka ko hari ikindi kintu ciyongera ko ku mahera wahora uronka, ico ni ikintu ushobora gukora. Ushobora, nkuko nabibabwiye ubwa mbere, ushobora gushiramwo uwundi muntu kugira ngo abigufashe, ugashiramwo umukozi uhemba kugira ngo abigufashemwo. Utabizi urashobora kubaza ababimenyereye, ukababaza ingene bigenda, cyangwa ukishikirayo hariya muri Leo canke muri Limitere canke ahandi hose bivanye n'aho uri, ukababaza ingene bigenda. Ndazi neza ko bidatwara amafaranga menshi, bifite agatahe gatangura, ndazi ko ari ibintu bidatwara umutahe muniniya. Urabaza ababitanguye, ico ni ikintu gishobora kugufasha, ko ni ikintu kironderwa n'abantu benshi, ni ikintu umuntu wese akeneye. Ikintu cya gatatu arico cya nyuma muri kino kiganiro, ko nababwiye ko ikiganiro kibandanya, gifise partie ya kabiri. Ikintu cya gatatu ushobora gukora ni studio, ibintu byo gufata amavideo, ibintu byo gufata amafoto. Ushobora kuba ufise ahantu ukorera, abantu bagusangaho bakifotoza, ariko ikindi avantage irimwo, ushobora kuronka urubanza kanaka ukamera, canke ugasanga bakeneye amafoto. Ivyo byose ni ibintu bishobora kwinjiriza amafaranga. Mu Busanzwe hari n'utundi tuntu tw'udu passport photos abantu usanga bakenera, abantu bose usanga bakenera. Mu Busanzwe studio nayo irimwo amafaranga atari make. Mu gihe uba ufise amaconnection kameme, ni byiza ko ubwira abagenzi bawe kubikora kugira ngo bashobore kuguha amaconnection, bakurangire nk'abantu bimirije mariage, abantu bimirije imanza. Ico kintu kirafasha cyane. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Ukaba ufise ikindi cyiyumviro gishobora gufasha abandi bantu, andika muri commentaire, canke wifuza ko tuzokivuganako, andika muri commentaire, kugira ngo Imibereho TV ibandanye itera imbere. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe. Abatarakora abonema, ndabinginze vraiment mukore abonema kugira ngo mushigikire ibiganiro bica hano ku Mibereho TV. Nuko mugire umunsi mwiza, Imana ibandanye ibazigamana cyane cyane muri bino bihe bitoroshe, aho covid yadusubije inyuma cyane, ariko ndizera ko Imana iri kumwe natwe muri byose, ko tugikomeye, ko tukiri bazima. Imana irahari. Nuko Imana ibazigame, naho mu kiganiro kizokurikira